bazisebenzise behlele ezindaweni zabo. Abanyafurika y'epfo bari mu cyunamo cy'abana 21 bapfiriye mu nzu y'uburiro izwi nka Enyobeni Tavern mu mujyi wa East London hashize iminsi 10. Fidel Niyongabo ni ukomezanya n'iyo nkuru. Abari mu kigandaro bari bambaye imyambaro yirabura bagandariye abo bana mu gihe igipolisi kibandanya gutohoza urupfu rwabo. Perezida wa Afurika Y'epfo Cyril Ramaphosa yari mu bari bagandariye abo bana yavuze mu ijambo yashikirije ko imishaha yabo yuzuye agahinda. Yatangaje ko abavyeyi babo batazosubira kuronka akaryo ko guhobera abo bana bari bafise inzozi n'akazoza keza imbere yabo. Yamenyesheje ko urupfu rwabo rwagize ingaruka ku Banyafurika y'Epfo bose. Umuyobozi w'intara ya Eastern Cape igisagara ca Eastern London kirimwo Oscar Mabuyane yabwiye abari bagandaye ko bazokora ibishoboka byose kugira ivyo bintu bibabaje ntibizosubire kuba. Abajejwe itohoza ry'urupfu rw'iyo mikangara ntibarashikiriza ivyayivuyemwo. Mu kurindira mu bivugwa ko vyoba vyatumye abo bana bapfa harimwo ko vyoba vyaturutse ku vyo boba barafunguye canke baranyoye. Bamwe mu barokotse bajanywe mu bitaro bavuga ko bababara mu gikiriza. Abandi bavuga ko bagerageje kuva mu kibanza barimwo batekewe n'ubwoba mu gihe abo bari kumwe bariko barapfa yamara ko batashoboye gutora inzira isohoka. Batanduwa Kwatsa umumenyesha butumwa yarayoboye ibisabisho yabwiye abari bagandaye ko Imana izobahoza.